mwari muzi yuko abene igihugu hano mu gisagara cyacu Bujumbura hano mu Burundi ko natwe dushoboye nikimenyamenya aha mubona mpagaze agaseke BTV kagendeye umushinga ntahe yitwa Justin. Uyu mushinga nahe rero akaba ashobora gukora ibintu bikomeye cyane aha ku cicaro gikuru mubona handitse Greatest Generation 2020. Aha rero hakaba hakorerwa ibintu nobabwira yuko we nyene yihingurira. Aha twavuga nk'imipira yo kwambara ari ashobora kuyikorera neza akashira ko ikintu cyose cankenerwa. Aha twavuga inkofero z'ubwoko bwose ashobora kuzikora. Aha twavuga imipira yo gukina ari originale, ubushaka wese ari wa basket ari wa volleyball, eka imipira mwifuza yose arayikorera wenyene. Eka sibyo byonyene gusa akora n'ama invitation arayakora n'ingwa zazindi abanyeshuri bakoresha mu kwiga mu ishure, ivyo byose arabikora hano muri commune ya Ntahangwa muri zone ya Ngagara. Aha muri quartier Seti nkuko muriko murahabona nta kintu na kimwe kibuze. Wifuza mw'ivyo byose twababariye turamuhaye ikaze hano ku cicaro gikuru. Mu mwanya turaza kubereka ivyo akora n'ingene abikora. Turi kumwe n'umuyobozi ajejwe gukurikira ingene ibikorwa biko biragenda hano mu ruganda. Murabona abariko barategura iyi mipira, murabona uburyo bariko barakoresha. Uyu muyobozi adakwibasigurira neza ingene babikora. Agaseke BTV kishikiye hano kugira karabe ibintu mukora. Mbega kumbona hano muhakorera ibintu byinshi, ibi wavyumviriye gute? Twavyiyumviriye kuko twe tusanzwe twize ishure ry'imyuga bita ETESA Igitega. Iryo shure ryigisha kubumba, yigisha gucapa. Rero ibi navyo kubera bisanzwe byari muri ntunzeye mu ngabirano ziwanje, niho nacinda bifatanya ncandonka akaryo ko kuja kuvyiga i Nairobi kwiga gushona umupira wo gukina. Wewe uhejeje rero kwiga amashure uratashe ati hinge nanje ndavyikorera. Twari tumenyereye yuko imipira iva hanze y'igihugu ariho bayikorera. None ubu wagize uruganda gukora iyo mipira, mbega iyo mipira uyikora gute? Iyi mipira ukungene ikogwa mu bisanzwe ubwa mbere umupira uva mu nshato z'inka. Nubwo mubona kumbure rusayangana uru n'urushato rw'inka, mu majambo make ruba rumeze nkuru umubona. Uru n'urushato rw'inka wahinguwe n'imashini. Ni kuvuga yuko aha murabona hari hagatambara kari indani. Agatambara nako umuntu arenza ko kugira ngo umupira ukomere. Rero hakaba hariho rero n'imashine icikata utu tuntu izikaro z'imipira. Ni kuvuga rero kugira ngo umupira ushobore kuboneka nuko tuba dufise urushato rw'inka rukase, tukagira n'iki kimamara. Iki kimamara kirafasha mu gusiga ku runyuzi kugira ngo urunyuzi n'imvura yagwa amazi ntace naho yo rushikira ntirushobora guca rucika na ningoga. Hama inyuma yo gushira ku ishashara bagaca bafata urwo runyuzi bakagwinziza mu rushinge. Urabona yuko bashonesha inshinge z'amaboko, mugasi za nshinge tumenyerezo zishona impuzu, ariko nishinge ziri special zagenewe ico gikorwa. Ndabona abariko barabikora ababobo wabakuye hehe, byagenze gute? Kubera n'umukuru w'igihugu arahimiriza abantu kwikorera ivyo twiyumviriye ivy'iwacu, ntituzere ngo turindire ko leta izoduha akazi, atahubwo tugerageze twebwe ubwacu nyene turondere akazi hama dushobore guha abandi. Aba bantu rero nabiyumviriye ko mu makartier atandukanye, ndavuga nti reka ndabahamagare ndabereka ubuhinga kugira ngo dushobore gufashanya. Ni kuvuga yuko mu gihe bashoboye kuza bakiga bino bintu, icambere aho ntibariko bawushonera ubusa, bararonka amafaranga. Ni kuvuga ahejeje umupira hari amafaranga yandikiwe. Rero nico gituma naciye niyumvira ati reka ndondera abantu dushobora gufashanya kugira ngo turabe yuko twotezanye imbere hagati yacu. Kuko hari igihe usanga muri bo hariho abantu badafise akazi. Rero byaciye bintera kwiyumvira kuri umwe wese. Urabona n'abamama n'umukuru w'abakobwa ngaha barashoboye. Abantu benshi bahora bazi bavuga yuko ati abakobwa n'abamama badashoboye, ariko urabona yuko bashoboye. Naregereye rero uwundi umwe mwaba basanze bariko barakora imipira y'amaguru. Murabona ko ari ku kivi ngaha, ko ndagusanze ngaha nkabona urazinga umupira
ibi bintu waravyigiye? ego cyane ibi kuvyiga navyigiye ngaha nyene kuko twaragiriwe ibakwe duhabwa na formation n'uyu muyobozi nyene wavyo asanzwe abirongoye akora imipira rehama aratugirisha formation turavyiga turabimenya niyo mpamvu twaciye tunaronka n'akazi ngaha nyene nitwe turiko turagirana turabikora nk'abanyeshuri nyene yavyigishije yegome acagira ko aduha n'akazi birabona ko bigufitiye akamaro. yegome akamaro nyene birakamfitiye kuko je nanje nahejeje ishure gusa nyene kubera tabuzi buragira ntiburashobora kuboneka kandi na leta yama iduhimiriza ko twotegezwa kugira kwiyungunganya tukiga imyuga nanje numwuga umwe nshoboye kuba nagiriwe ibakwe nkawiga nkongera kandi nkaca ndonka n'akazi nuko ndabikora yego birambeshejeho kuko niho nkura udufaranga twarasiyo gufungura no gushobora kuriha inzu. Niki ubwira abandi bantu bakiri inyuma y'amajambere nkuko leta makira ivuga ati nimuje hamwe mukore ibikorwa mwiteza imbere? Ikintu cyambere no banza kubabwira no himiriza na cyane abajene kuko iyo ningeso iri mu bajene bariko baraheza amashure yo gushobora kugira ne kugaya akazi bakara ibintu ngo biragoye nibemere nyene bagire bakore yego nugukora kabisa nugukora ndabahimiriza ko bokora bakitaho imyuga kuko nico kizoshobora kutubeshaho. Ku bantu bariko babikurikirana aho umuntu mujene wese ahari hose ibi bimubera icigwa bimwereke yuko ategerezwa kuba nawe nyene ahari atuza kurondeka ikintu akora n'aba bakiri bato babajene mubona ngaha mbona ko bagiye hamwe barifatikanya kugira ngo bashe gukora ibi by'imipira byaje gute kugira ngo wiyumvire ko ukora ibikorwa nk'ibi? Ciye ku mushefu wacu we yaciye ku mufasha wanje hanyuma baravugana kuko jewe ntabyo narinzi ariko biciye ko nawe nyene aramubwira ati nimba ubona umufasha wawe bishobora nawe arazoza hanyuma niho naza mbona ko ndabishoboye aratwigisha hama n'ukuri ndabona yuko ari ibintu byiza cyane kandi ndashoboye nk'iki gipande n'igipande cy'umupira nicyo mpejeje gukora yego aha ndakora ikindi gipande kigira kabiri hanyuma nkawufatanya hanyuma ukaba umupira mwiza cyane kandi ukomeye. Were biragutunze? Yego birantunze yego mfise umufasha n'abana bane birantunze birangaburira hanyuma bikandihira inzu yego birantunze. Nigiki wobwira abandi bapfasoni bandi hari abapfasoni batagira akazi birwa bicaye muhira barindiriye ko abagabo babazanira irasi? Yego nk'icyo nobabwira yuko gukora umwuga ari ibintu byiza cyane kuko nk'iyo utagiriye ubakwe ngo wige amashuri ucugiriga ubuntu hanyuma ucuronka akazi utize umwuga ntushobora kubaho. Yego nabone babwira yuko bozoza kwiga hanyuma baze bariga amashira hamwe kugira barondera ingene bo kwibesha. Yego kuko nanje birantunze kuko iyo ntabona yuko ari ibintu bizomvira mu kimazi sinari kuza kubikora. Urariha amashuri y'abana neza gafungura neza. Turabandanya aratwereka kandi urundi ruganda murabona aha tutumbereye hariho imipira asanzwe akora hariho inkofero murabona ibicapo yagiye ashirako wenyene nk'umukuru w'uruganda yarahevye aricapa wenyene ibi byo ubikora gute? Ibi ukungene tubikora ni ibintu kumbure abantu benshi batari bamenyereye batoshe kwiyumvira ko ifoto ishobora kuja nko ku mpuzu ariko murabona yuko byashobotse no kuvuga hariho ama machine abigenewe ico dukora tuba dusanzwe dufise utudupira atana kimwe canditseko tuba dufise kandi n'inkofero atana kimwe canditseko rero ushoboye kudutumbera tukasha dugushirirako ico wifuza yaba ifoto yaba ivyandiko byose turashobora kubishira ku mpuzu atangorane dukoresheje ama machine uko nyene bashobora gushirako ikintu umuntu wese yifuza neza cyane ku nkofero turashobora gushirako n'ifoto tukongera tugashirako n'ivyandiko vy'irangi ntangorane kabisa. Nk'imipira y'abakinyi ijya mipira bakunda kwambara usanga hariko ivyandiko biranga umugwi murashobora gukora imipira
ya ekipe yose. Ego cyane turashobora kwandika no ku mamayo tukabashirirako ivyandiko bipfuza nimba ari foto bipfuza turabishirako atangorane ku mamayo turabishirako no ku mabanderole turabishirako nukuvuga ku kintu kijanye n'igicapo nta na hamwe turashobora kugishira haba ku mpuzu canke no ku bindi bikoresho amasahani ibikombe nta ngorane indani mu ruganda. Reka rero adusigurire nagomera kubaze iyi mashini ko muri umenga ni imwe ihora isohora ibintu by'ibitabo byo bari byo. Oya si mashine isohora ibitabo ahubwo ni mashine y'ubuhinga novuga ko iyo ifise ikomeye. Iyi ni mashine ishobora gusohora ivyandiko ibi vyandiko bija ku mpuzu. Hariho ivyandiko umuntu akoresheje impapuro zisanzwe, hakaba hariho n'izindi impapuro originale bita amastika. Izo stika rero niyo mashini izisohora. Nukuvuga iyi mashini ni imprimante maze gusohora nukuvuga yuko uba wacafye ico kintu mu mashini yawe hama ugaca umera nk'uwemprima. Umeze nk'uwemprima hama igati isohora uyica ukora utora ku gapapuro iremprima ikongera ikikatira yo nyene. Ikikatira nimba ari logo ikayikata yose ugaca uyikurako ugaca uyijana ku mashine icishira ku mpuzu. Iyi mashini yoyo ni yiki? Iyi mashini nayo mubona iyi mashine ni mashine yitwa heat press. Iyi mashine ishirako ivyandiko ku mipira nk'uko mubona. Nukuvuga yuko ibi vyandiko bishigwako ni mashine. Ego iyoyo ni yiki? Iyi mashine nayo ni ya mashine nababwira kumbure muhora mugenda ahantu mugasanga ifoto y'umuntu iri ku gikombe cyangwa ugasanga ifoto y'umuntu iri ku isahani na kamashine umuntu ashira ashatse gushirako ifoto ku bikombe windiza igikombe ngaha aha nukuvuga yuko uba wagakuyeko ugahindiza akibikombe akakarashuha windije mu gikombe n'ifoto ba washyizemo ngaha hama iyo foto igaca yiyandika ku gikombe. Hama iyi akanako nubwo mubona umengo ni gatoyi gashira amafoto ku masahani. Mugabo se amasahani yari yo yose kandi si bikombe bya ivyo byose. Nukuvuga hari ibikombe bigenewe guja kwa mafoto. Hariho ni na cyane ibikombe bimeneka n'amasahani ameneka. Ego turabandanya. Iyi nayo ifashiki. Iyi rero iyi ni ya mashini nyezina ica ishirako ifoto ku mpuzu. Ni ishirako ifoto ku mpuzu nico kimwe ikora cyo kimwe niyi. Ariko nk'ubu kubera itarashikana amadogre tegeza gushikana ku madogre amajana 2 ubushuhe kugira ngo ifoto ishobore gufata neza. Ego no kuvyandiko irashobora gushirako ivyandiko neza cyane irashobora gushirako ishirako amafoto ikongera igashirako n'ivyandiko. Ego cyane nk'inge mipira abakinyi bose bashosho imashini ishobora gukora indani iganikako neza cyane atangorane bijya byose mubona impuzu abakinyi bambara abantu usanga bambaye impuzu zanditseko nk'akarore nk'ibi iyi mashine niyo ibikora. Umuntu afise nka association umuntu ashobora kugurura imipira ngahi wawe. Ego cyane murashobora kuba mufise association mukazana tukabashirirako ivyo mwifuza haba ivyandiko yaba amafoto tukabashirirako atakibazo. Ego nukuvuga ko rero hayikaza abantu bose bifuza ico bakora ari by'imipira ari umupira w'amaguru ari iki aha byose urakora. Nukuri kugeza ku isaha nta kintu na kimwe ntashobora gukorera abakiriya. Haba imipira kugura imipira yo gukina imipira yo kwambara canke hariho ivyo bitangwa ama contre choc nk'abantu b'abakinyi bambara ngaha kugira ngo niba bakubita umugere ntibababare. Nukuvuga ikintu kijanye n'ivyandiko no kwandika ku mpuzu z'amamayo z'abakinyi amabanderole ibikombe nukuri turabahaye kaze ntimuzokwidoga. Imipira iyi mbona ngaho nk'uyu niwe wakoze none. Ego cyane uyu n'umupira uhinguwe nico gituma uri kurasoma ngaha bandika nuko byanditse mu kirimi cyo hanze ariko turagerageza bavuga ati hand stitched in Burundi by GG 2020 greatest generation. Nukuvuga yuko
uyu n'umupira uhinguriwe ngaha mu Burundi uhinguwe na Greatest Generation GG 2020 mu mfunapfunyi ego ndabona indi mipira iri ngaho inyuma yawe iyi nayo iyi mipira inyuma yawe iyi niyo wakoze iyi niyo umaze gukora ego cyane iyi ni mipira tumaze gukora ariko uyu ni umupira wa basket uyu mupira wa basket usanzwe ukogwa n'imashine ntituraronka rero imashine ishobora guhingura uyu mupira wa basket ariko turavyizera turabona yuko tukiri mu ntango ariko aho tugeze turabona yuko dushobora gushika aho twifuza tukashobora kuronka imashine iwuhingura twebwe imipira twihingurira ni iyi mipira mubona iyi mipira turahingura imipira ya football tukangura duhingura imipira ya volley tukangura duhingura imipira ya handball na rugby izo niyo mipira dushobora kwihingurira ngaha ubwacu mu Burundi aha turafise aba engineer bubaka amazu bategura ama plan y'amazu nibo baba mubona no ngaha murabona muravye ngaha mu mashine murabona yuko ariko aragerageza gutegura plan ya etage rero nukuvuga nk'abantu bubakisha abantu bipfuza amapla yabo barashobora kutwegera bakaza tukabafasha tukabagirira plan tukabagirira na devi tugasha tubabwira amahera ashobora gutwara iyo nzu muri generale bakagushikiriza inzu yubatse neza nabo nyene basanze baravyigiye canke nabo wigishirije ngaha nyene aba abatwize hamwe abatwize hamwe ku ishure rimwe ishure ry'Igitega yitwa ETSA École Secondaire d'Art de Gitega aba nabo twize hamwe nabo nyene umwuga barawuzi wo gucapa uyu nawe mubona dusanze afise ingwa zimeze neza zazindi musanze mumenyereye dukoresha mu ishure abanyeshuri bakoresha dusanze hano mu ruganda hari umuntu azikora mwiriwe neza Mwiriwe cyane namahoro amahoro ego ibintu ashobora kudusigurira ingene ushobora gukora ingwa zikandika neza mu ishuri mu bisanzwe mu minsi yahera abantu bariyumvira ukuntu ingwa zishobora gukogwa hanyuma bikabayobera na jewe mwabo bantu narimwo ariko nashowe kugirirwa amahirwe yo kuziga naforomewe ingozi rero izi ngwa ubwa mbere hariho ubumashini mu kuzikora twakoresha ubumashine mekanike bwari ubumashine bufise ubuntu bw'ubupiese umuntu agenda ararumura yongera afatanya nuko kumbure itabaye hagufi umuntu yari kuyibereka hanyuma rero izo ngwa zasohokamwo zari zifise utuntu tw'utugongo ntiyari karite nziza ariko kubera ko twabandanije ikintu cy'ubushakashatsi twabandanije dushaka uko twokora ingwa nziza nka zimwe natwe twahora dukoresha kera tuciga muri primaire twarabona ko ari ingwa nziza twumva batubwira ko ziva hanze ariko rero ubwo bushakashatsi twatevye turabugera ko turateba turabona ahantu dushobora kuronka imashini iyo mashini rero tumaze kuyironka twarabanje turagira ikibazo cy'ukuntu dushobora kuyikoresha kuko yari mashini yavuye hanze iyo mashini nayo ikoreshwa iminwe nta muyaga nkuba ikoresha ariko uriko urayiraba ni mashine professionnelle rero tumaze kuyironka naciye ngira ikindi kibazo cyo kuronka poudre kugira ngo nshobore gukoresha izingwa narinzi yuko umuntu akoresha iyi poudre ishwaga risanzwe ariko ngiye kuyigura nasanze atari byo ubushakashatsi burabandanya ndateba ndabona aho ndayigurira aha hagufi aha nyene mu Burundi nisunze ivyandiko kubera narize ca ndabona poudre nyayo iyo poudre rero iriho nubu muri stock iriho izi rero nkoresha ishwagara imwe iva muri Egypt itavuye muri Egypt naho ikava mu Bufaransa hanyuma mu gukora naho sanzwe nkoresha iyo poudre nkakoresha amazi nkavanga bivanye n'imashini ndiko ndakoresha kuko ntizisohora ingwa zingana jewe iyo sanzwe nkoresha isohora ingwa 260 ku ntuzenya imwe ku gishingo kimwe rero nca nkoresha ikiro kimwe n'amagarama 100 cifu
nkaca nshiramwo ikiro kimwe n'amagarama amajana 2 vy'amazi nkaca mvanga hanyuma ariko imbere y'ivyo vyose mba nabanje gutegura imashini rero ikindi kintu gifasha cyane mu koza imashini kuko hari aho usanga vyafatanye harakora amazutu hagakora n'amavuta ajya amakoto tugacanga gutyo rero bigafasha koza imashini kugira zangwa zo ziveyo vyoroshe hariho rero n'umwanya bimara kugira ingwa ntizigumemwe indani kuko utevye usanga zumiyeyo bica bigorana kugira ngo ziveyo mu mwanya rero hashobora guca iminota 2 3 canke 4 ego none ivyo bikoresho bavuze ari biva mu Faransa ari biva muri Egypt bigushikira gute bo dusanzwe dufise umuntu asanzwe abirangura hanze ariko umuntu asa nuko ari umwe kuvuga ko turabikura mu isoko hiyepfo kwa Sioni rero iyo bishitse ntaronke nuko natwe akazi kiwacu kabagahagaze ego dufatiye nko kundwi ukora izingana gute kundwi nukuvuga narose ibikoresho bikwiye ndashobora gukora ubufuko bushika 6 kuko ku munsi agafuko kamwe ndakamara kaba karimo ibiro 40 ifu mbe nk'ubu nk'ishuri riguhaye isoko yo kugurira izingwa uraronka ushobora kuranka nk'ingwa ushobora guhereza ishuri ego cyane ndashobora kuronka ingwa gusa hari aho bigorana nk'iyo haje nk'ishira hamwe hariho nk'amashira hamwe ajya usanga akomakomeye abagomba gutanga nk'amado ku mashuri menshi kiya gihucu usanga bivanye n'uburyo buke tuba dufise bica bitugora ariko ari amashuri ashika 3 4 5 turashobora kuyahereza ingwa agashima nabonye byinshi watweretse ari by'imipira yo gukina ari imipira yo kwambara ari ingo bakorera ngaho iwawe nabona ko ufise ibikorwa byinshi kuri kurakora kandi byiteka niyihe migambi yindi ufise mu minsi za buca werekana kandi kugira ngo uruganda ufise rubandanye rutera imbere mwabonye yuko harimwo abajene harimwo abagabo harimwo abapfasoni harimwo inkumi kino gikorwa twatanguje tubona yuko ari gikorwa gishobora gufasha abatari bake abafise diplome n'abatayifise ariko hanini nuko tugerageza tugafasha abantu atavyizigiro ushobora gusanga nko ku munsi adashobora kuronka n'amahera 1000 rero niyo ntumbero dufise yo gufasha abantu bato cyane batarose chance yo kuja kwishuri iki gikorwa cacu turifuza yuko cyo shika kure na cyane murabona ibikoresho dukoresha nukuri sindababesha ibikoresho nta gikoresho na kimwe dukura ngaha mu Burundi ibikoresho byose by'imipira dukoresha iva hanze iva muri Kenya rero uravye ukungene ivi Nairobi birazimvye icambe bidushika bizimvye turakeneye abadufata mu mugongo kugira ngo dushobore kwagura akarere turifuza yuko twozana n'izindi mashine zisumba izi mwabonye ngaha kugira ngo zishobore nkuko hariho nk'imashine ikata kano duno tuntu turifuza kuyigura kugira ngo tworoherwe mu guronka ishato mu kuronka imipira igwiriye mwabonye muri stoke turacafise stoke nkeyi kubera uburyo butatwemerera kugira ngo dushobore kuronka stoke ikwiye ariko turifuza mu gihe leta n'abandi bagwiza tunga bifuza yuko igihugu cacu gitera imbere na cyane twihingurira umupira ukorewe mu Burundi murumva ko ari ikintu kizima twari tuzi kenshi twavutse na twebwe twumva yuko imipira ikorwa n'abazungu ariko ubu nyene urabona yuko wiboneye ubwawe aha wishikiye aha ku cicaro umupira ukorwa n'abarundi rero turakeneye abantu badufata mu mugongo kugira ngo dushobore gushika aho twifuza ubu rero ndabona ko ibikorwa biko byagenda neza uravye imigabo n'imigambi ufise uravye aho watanguriye naho ugeze ubona ugeze hehe ndavye aho natanguriye nukuri ndashobora kuvuga yuko hariho intambwe nateye kuko ubwa mbere nta na kimwe nari mfise ariko ubu kugeza k'uyu munsi murabona yuko nshobora kuronka abantu bashobora gushona imipira ubwa mbere nayishona jenyene imigambi ndifuza yuko n'imiburiburi twoforoma abantu boba barenga na 50 bashona imipira kuko turimo turagiranira na partenariat n'abantu batandukanye nka federation aba iyi migwi ikina imipira
hari gihe bashobora kuzogira komande irenge igihumbi cyangwa ibihumbi 10 muri ico gihe ntafise ekipe ikwiye urumva ko komande ishobora kungora rero ndifuza abantu bomfata mu mugongo kugira ngo shobore kuronka uburyo bwo guforoma abandi bakwiye kugira ngo dushobore guhereza akazi abantu batari bake nigiki ubwiwe ntako kumviriza kugira ngo bahamagare bose baze kugira ngo baguteze imbere kuko imigambi ufise n'ubakari myinshi cyane ikintu ca mbere numva no hagarara ko cyane ni iki kintu cyo guhamagarira abarundi twese abarundi gushigikirana na cyane cyane ibintu bihinguwe mu gihugu c'u Burundi na cyane cyane twari tumenya yuko ibihingurwa hanze no bahamagarira dufata mu mugongo kuko iki gikorwa ni gikorwa ntigiteza imbere jewe jenyene kizoteza imbere n'imiryango itandukanye rero nk'abantu bifuza gushigikira umwuga mu gihugu c'u Burundi bo dufata mu mugongo kugira ngo dushobore kuronka ibikoresho bindi tutararonka dukenye kugira ngo dushobore gushika aho twifuza dushobore no guha akazi abatari bake uyu rero yari umuyobozi w'uru ruganda mubona ngaha turiko turakurikirana ari ibi by'imipira y'amaguru ari ya basketball ari ya volleyball ico mwifuza cyose murashobora kukironka ngaha murabona imipira yo kwambara ari amamayo ari imipira y'amashira hamwe atandukanye murabona eka ivyo yatwetse ivyuma byo gukora ivyo byose yabidusiguriye murabona ko hano hateye igomwe rero wifuza rero ari imipira yo gukina ari imipira ya basket volleyball ari imipira y'amashira hamwe ivyo byose na handball byose arabikora nta kintu adakora rero turabaha ikaze hano ku cicaro gikuru byose arabishoboye byose arabikora kandi abikora neza kandi ni original akaba rero abahaye ikaze sinzi ko ari kajambo kanyuma bwa duhereze bose je ni ico ntohereza ko nibaza ko no bashimira ndashimiye agasege.tv kashoboye kutugendera turazi yuko mwama mudushigikira ndazi yuko ABG Burundi iradushigikira cyane niyo mpamvu tumva twobashimira turabahaye no hanyuma kaze kandi turateye intege n'abandi bari kubakora ivyabo bishobora guhereza akazi abandi tugatera nakamo n'indongozi z'igihugu kugira zize zirafasha abantu baba bari ku kivi bariko barakora imyuga bashobora guhereza akazi abatari bake bo dufata mu mugongo turabakengurukiye kandi turizera yuko bazobikora